Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo riko rirareba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. aho twakoresha mu bisagara bijya amakara mu guteka mu kinjika ivy'abantu bafungura twijukire gutekesha ico bita gaze kandi baraharuye bahinga basanga mbere gutekesha gaze bizimbutse gusumba gutekesha amakara avuye mu biti. Ico mucumve neza. Isi idufitiye akamaro kanini cyane, eka mbere niyo tuzeye ko uburaro n'uburamuko. Kubw'ivyo dutegerezwa kuyibungabunga, tukayikingira inkukura, tukayitera kw'ibiti, eka mbere tukayirinda n'umuriro wa nyakanga. Leta ibicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije irakora ibishoboka vyose kugira ikingire ibidukikije ihangane n'ihindagurika ry'ibihe. Ubwa mbere gukingira inkombe z'inzuzi aho imivyaro y'imigano ishika kuri 20,250 yatewe mu gihugu cose. Ubwa kabiri gushiraho itegeko rishinga umunsi wahariwe gukingira ibidukikije, ico twise jeudi de l'environnement. Ubwa gatatu gushiraho umugambi w'igihugu wo kwambika imisozi, twashize mu mugambi twita ewe Burundi urambaye. Ubwa kane guhimiriza guca imikobeko no kwitera kw'ivyatsi n'ibiti bikingira inkukura. Muri ubwo bwatsi tukivugaho tuja turashiramwo na burya tugaburira inka, kuko murazi neza yuko zitegerezwa kuguma ziri mu mpongore ntizigume ziyereza ku misozi. Ubwa gatanu gushinga uburimbi bw'ibiyaga ku biyaga dufise vya Gweru, vya Cohoha, mbere na Dogodogo hariya mu ntara ya Cibitoke zo hagati mu gihugu hisunzwe itegeko rigenga amazi. Gatandatu gukingira amasoko y'amazi atari make nayo akaba ashika 256 mu gihugu hagati mu ntara za Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Bururi na Mwaro ndetse na Gitega. Indwi mu ntumbero yo gukingira ikiyaga Tanganyika harashizweho uburimbi bwerekana aho imetero 150 zica no mu gushira mu ngiro itegeko rigenga amazi. Hariko kandi harakorwa ingomero zo kuyungurura amazi y'imicafu ava mu nzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura zikagenda zisuka mu kiyaga ca Tanganyika ndetse n'ibindi. Muri iki gihe ibiti biriko birakoreshwa ku bwinshi mu bisata bitandukanye, nko mu gisata c'ibijanye no gutegura ivyo umuntu afungura, igisata c'inyubako, eka ndetse n'ibindi bisata. Abajejwe gukingira ibidukikije basaba abarundi guhindura ingendo bakijukira gukoresha ubuhinga ukingira ibidukikije. Turavye umurindi abenegihugu bacako ibiti, haba ku babikoresha mu gukinjika,
aha twovuga zijya nkwi zisanzwe canke ibiti baca bakoramo amakara cyane cyane akoreshwa mu bisagara haba nka mu gisagara ca Bujumbura cyangwa ibindi bisagara bikuru tuvyihweje tukaraba umurindi biriko birakogwa ko turabona yuko atagikozwe kugira abarundi aberego duhindura ingendo tubona yuko mu myaka iri imbere bizotera ingorane abarundi batazoshobora kubaho kubera igiti bari basanzwe bikora ko kizoba kiriko kirahona. Ico tubona rero cokogwa nuko dutegerezwa guhindura ingendo kubijanye no gukoresha amakara. Mwarumvise yuko hariho ubuhinga bwo guhingura amakara bakoresheje ikizuku. Twosaba yuko rero abarundi twohindura ingendo tugatangura kwijukira gukoresha ayo makara akozwe mu kizuku. Hari n'ahandi bariko barakora amakara akozwe mu bisigarira, bino bisigarira byo bifungurwa n'ibindi ugasanga bakozemo amakara. Nayo nanyene twohimiriza yuko abarundi twohindura ingendo kugira twijure gukoresha amakara avuye muri ivyo bindi turetse mu biti. Ikindi rero ni iki cyo gukoresha amagaze, aya maziko akoresha gaze. Aha rero hariho ibintu byinshi bisabwa kuko turazi yuko aya maziko akoresha gaze ava hanze. Amaze kuva hanze ashobora gushika mu Burundi azimvye ugasanga umwene gihugu ntashobora kuyironka vyoroshe. Aha rero ngira leta yo biraba ikazokora utwigoro twingene ngira ngo boyakora ko amakori n'amatagisi kugira ashobore kwinjira bitagoranye hanyuma abene igihugu bashobora kuyaronka atangorane. Ariko ngaha rero mu bushikiranganje ndiba hoba ihimiriza natwebwe twihereye ko tugahimiriza cyane cyane nga mu bisagara bakabanza bakumva yuko kugira bashobore gufungura kugira bashobore gukinjika atari ngoma baronke amakara yuko hari ibindi bashobora kwikorako bagashobora gukinjika ifungurwa bakinjika. Hano mu gihugu cacu duhiriwe duhishije kuko uwo mwuka wa gaze warakuwe kwa amatagisi kimwe biyita exoneration mu kinyamazuru. Yaba umwuka yaba amashiga bijya bikoresho byose bikoreshwa leta bikwiye ko amatagisi amakori n'amatagisi byaravuye kugira ngo bishike ku giciro giciriritse. Ibyo turashimira leta ko byakozwe kandi tugashimira kandi bamaze gufata ya mbere mu gukoresha umwuka ngaha mu bisagara tukabahamagarira n'abandi bataravyumva kubitahura. Kandi noneho je ndibaza bafashe bagagereranya igiciro cy'umwuka bakoresha ku kwezi n'amakara bakoresha ku kwezi bobona neza nako ajya bakoresha umwuka ariho bongoka. Ibyo turabamagara yuko fata nk'ama bakadufasha ndetse noneho turiko turaraba yuko twogwiza ibiganiro byinshi ngaha mu shikiranganje c'amaradio n'amateleviziyo kugira ngo tuze tugume tubivuga kumbure ntazabura baza barahinduka kuko bidakozwe nukuri n'ingorane. Turabona yuko hari ibibazo by'ibiti byahonye. Abadandaza uwo mwuka wa gaze eka ndetse n'abayikoresha barashinga intahe ku karusho bayibonamwo bagahamagarira abandi kwijukira ubwo buhinga bwo gukingira ibidukikije. Iyi ni gaze icikora ikoreshwa mu bijanye no gukinjika haba mu mihana y'abantu mu mahoteli mu maresitora no mu bubare. Bamaze kubimenya bariko barayijukira. Je nkoresha gaze niko ndayisumira muri Muhikashe isanzwe ikoranga muri imbere ya titre foncier niyo nsanzwe nkoresha muhiri wanje. Kuvuga yuko ubuye abantu benshi bariko baramenya gaze tugeranije no mu ntango abantu benshi baraza ngaha tukabigisha twabwira akamaro ka gaze tukanabereka turafise ibikoresho bitandukanye. Murabona amacupa ngaha ariko biro bitandukanye hari dusanga z'ibiro 6 ibiro 12 ibiro 15 13 20 25 murabona amacupa maremare ngaha bivana n'ivyo umuntu mukiriya azavuga ati jewe bivanye n'amafaranga afise tukamuha ibiro yifuza. Turavye nkaho duherereye kuba twegereye hagufi baramaze kubitahura ahubwo twohamagarira nk'abatarayimenya
ko bokwijukira kuyikoresha cyane. Hari igihugu nigeze kubamwo iminsi itari mike, niho nashoboye gukura ubwo bumenyi, ndabona ukuntu bayikoresha, ndabona ukuntu yoroshe gukoresha. Maze gushika mu Burundi rero numva nanje nogerageza kuraba aho ushobora gukura iyi gazi kugira ndayikoreshe. Ubwa mbere narabanje ndarondera amakuru ahantu ushobora gukura iyi gazi, kuko murabona gazi irahera, hama nkiyumvira ati none niyahera dushinda iyi nzoyikurahe. Nararondeye ndagerageza kuja ku masitasiyo ayabanywesha igitoro, ndashobora kubona ko hariho hamwe ushobora kuyinywesha kandi ku mahera atari menshi. Yego nico gituma sinovuga ntigoye kurondera ku muntu yabigombye kuyirondera, kuko nubwo amasitasiyo atari menshi hariho ubu n'amasosiyete amwe ariko arabibafashamo mu kudandaza iyi gazi. Nk'akarorero nka jewe yibayinsanzize ngaho muhira, bongera barambwira ati igihe izohera ukeneye kunywesha iyindi uzotelefone. Numva ko uburyo bwo kuyironka bworoshe. Ku ntango irameze nk'izivye gato, kubera ko urabona ibintu byose bari bishasha. Urabona ko igikono cayo barakiguhana, bakaguhana n'aya mashiga, bakaguhana n'aka kantu cyo kuduza gazi. Ni ukuvuga ko uri kurabigura bikiri bishasha. Hariho amahera twovuga ko atari makeyi cyane, mugabo mu nyuma kubera ko ugiye kunywesha utwara iki cyonyene biba bizimbutse cyane. Gaze ni ikintu kizimbutse, gaze irazimbutse gusumbya amakara, kandi ni ikintu kinyaruka gutegura indya. Si bijya by'amakara ubanza kuja kurahura umuriro ukarindira umuriro ufatwe. Oya, gaze wakije urakije ucutereka ku inkono mu mwanya muto ubuhishije. En plus nta bintu by'umucafu by'umunyota canke by'imyotsi. Hama ushize ku inkono nakanya gato, nta bintu by'imbyiro by'umucafu uja ku nkono, mwanya muto indya ziba zihiye, kandi cuzira bijya bintu mama ugiye kurahura ku mubanyi, umwanya wose utahira kumuhira ushika utegura ugakinjika atakibazo na kimwe kigiyemo. Nta bintu bimwe byo kuvuga ngo umukozi yanyibye amakara canke yanzaniye amakara adakwiye, canke yakuyemo isashi yayishira umubanyi aramuha amafaranga make agure mu ngwagwa. Gazi biri mu icupa, gaze ni pepo, gaze n'umwuka. Gazi iri mu icupa urashirako kuntuze kuri cuisiniere ukategura ugakinjika neza, ata bintu byo kuvuga ati umukozi naho umukozi yogenda uri umuntu w'umupapa urasho kuva ku kazi ukacufata ugategura, ata bintu byo kurindira mpaka abakozi baze nibiki, kuya ni ikintu kifise isuku. Si bya bintu uvuga ngo amakara aramfata ku minwe canke umwotsi canke ibicafu. Gukoresha gaze mu guteka birafise akamaro kanini. Icambere novuga birazigama umwanya, kuko gaze iranyarutsa cyane guhisha gusumba guteka ku makara canke ku nkwi. Urumva akamaro rero kandi bifise nuko naho uba wafatiriwe n'ibikorwa ugataha bwije, hama ukaba ushitse muhira amasaha yitereye, ntibikubuza kugira ico ukoze. Urashobora guteka mu mwanya mutoyi ugafungura bikagenda neza. Aha mu gihugu iwacu si abantu benshi cyane baratangura kuyikoresha, nubwo muri no minsi benshi bariko barayijukira, ariko si benshi cyane baratangura kuyikoresha. Jewe aho natanguye kuyimenyera si hano mu gihugu, na hantu nari nagiye nariko ndakorera mu kindi gihugu, narabona uko nta bintu by'amakara byari bihari. Iyo niyo yadufasha cyane, kuko amasaha yo guteka yari makeyi cyane, twakora akazi kandi karuhisha kandi gasaba ko umuntu aba yafunguye. Rero gaze niho natanguye kubonera akamaro kayo, kuko yarazigama umwanya, akazi ntiwacerwa kandi warafungura neza ku mwanya atakibazo biteje. Ugerageje kuraba gaze ntisaba uburyo bwinshi ugereranyije n'amakara, ko nk'amakara muri kino gihe amakara yazimvye. Ugereranije kuraba gukoresha gaze no gukoresha amakara, usanga ahubwo gukoresha gaze ari byo byoba bizimbutse cyane gusumba gukoresha amakara. Benshi bakwijukira gukoresha gaze, amakara
yoca agabanuka umurindi wayo wo kuyakoresha, hama vya biti bama bicira kugira bashobore gucana ry'amakara bigashobora kuba biramaze na kabiri. Muri iyo ntumbero bakaba barafashije mu gukinga ibidukikije. Rero nohamagaye umwe wese kwijukira gukoresha gaze kuko birafasha cyane. Kumenya urugezo rwa gaze ushobora gukoresha biravana n'ingene umuryango ubungana. Kumenya igitigiri c'abantu bahari, ibifungurwa mutegura uko bingana, niho na gaze ukoresha ica yisunga ubwo rugezo rw'abantu muba mufise. Iyo mufise abantu benshi ukumva urugezo rwa gaze mukoresha iba irisununa gatoyi muri bakeyi, naho ni nuko koko nyene. Nk'akarero twege ngaha si umuryango munini ya cane, gaze dukoresha y'ibiro 12 irashobora kumara ukwezi kugahera neza ata kibazo ugize, atana makara yandi ukoresheje. Aha twese abo ngaha mu rugo wese barazi kuyikoresha, nta muntu ashobora kugira ikibazo ngo yabuze ngene afungura, ngo yabuze umwanya wo gukinjika. Uwo ari we wese ari capable yo gushobora gukoresha gaze, agateka akagaburira abakeneye gufungura ata kibazo kihabaye. Irafitiye akamaro kenshi novuga abanyagihugu, na cyane cyane ku bamaze kuyimenya. Gaze irazimbutse cyane, gaze iroroshe gukoresha, gaze mu gihe we woba wihuta uri mu bikorwa bitandukanye, gukoresha gaze n'umwanya muto cyane, ari guteka utwo ufungura, ari nk'akayi utegurira abanyeshuri, nawe wenyine cyangwa uvuye ku kazi birakorohera mu mwanya mutoyi ubu ushoboye kuronka ico ufungura. Aya macupa ari mu bwoko butandukanye nk'uko mwabibonye, turafise ibiro 6 ayo yiri imbere yanje, tukagira n'ibiro 12 ibiro 20 biri ngaho murayibona. Ku vy'amakara ni gaze yacu hari itandukaniro rinini cyane gose, kuko kwa kuntu turavya amakara y'iki gihe, amakara y'igihe nta nguva gifise, kubera n'ibiti bikomeye nta bigihari, kenshi amakara yose araguruka. Urashobora kugura amakara y'60 ugasanga yakoresheje n'ukwezi kudashika. Bamwe bati gukoresha gaze biraturira amazu, abandi bati biratobora amasafuriya, mbere bati nta nuwo yisigira umukozi wo mu nzu. Mbega abasanzwe bayikoresha babivuga ku iki? Natanguye gukoresha ziyambabura zisanzwe, ariko niho hanyuma nabona ba boss banzaniye gaze. Kubera ntari ndabimenyere vya gaze, barampamagaye barambwira ati kujya ati gaze ikora uko. Bwa mbere nahora numva ngo gaze ngo iraturirana, ngo gaze ngo kandi ngira akunda guturira ibintu. Bisanzwe bivanye n'ukuntu isafuriya nyene ifata umuriro. Isafuriya ifata umuriro cyane kabisa, nyene ukabona yuko yashushe cyane. Mugabo je mu kiringo ndankoresheje gaze sindigera mbona isafuriya yatobotse. Gaze ikora ibintu binyaruka, ikora ibintu nka ziyambabura zindi zirya abantu benshi twari tumenyere nka je narimenyereje. Oya iyi gaze murabona n'urubeya ruduga, rero bivanye nuko ushitsemo bwishi cyangwa ugasamara, bisaba yuko isafuriya wayishizeko uraba yuko ivyo utetse biriko biragenda neza, kuko urumva n'umuriro si amakara arashobora kuzima utaje gushiramo ayandi. Mugabo ngaho washizemo gumari wawo ndi nyene, kuvuga ngo usamaye ibintu byawe kazigira n'isafuriya nayo icigirako, mu gihe bivanye n'umwanya watevye kuja kuraba ivyo watetse. Nk'abantu baba bafise imiryango, bafise abana, ni byiza yuko uraba yuko umwana atariko arayikinisha ariko arayiyubirako, kuko nk'uwe nimba umwana ariko arayuba akugurura aka kantu gaze iraduka, haciye haza uwundi akatsa ikibiriti, ni ukuvuga ngo urubeya ruca ruduka haca hasha. Mugabo mu gukingira abo bana, kubera ko twavuze yuko si umufuko w'amakara ngo ujane mu nzu cafure, ashobora kuyinyegeza abana hariho hose uyishyira nta ngorane, ukayikoresha uriko urateka, kugira ngo ntiduhave dusanga ba bana bayiyubiyeko, dusange twateje umuriro aho tubaye. Nk'uko abenshi bayitinya, mbere benshi batinya no kuyikoresha bivanye n'ubwoba n'amakenga bafise, ni kuvuga abakiriya baje babibwiwe canke bahaciye bakabibona,
baratwegera hama tukabasobanurira tukanabereka niyo confusion bafise kuri iyi gaze tukabereka n'ukuntu ikoreshwa na ya makenga tukaberekana kwa kundi tuyifunga neza bakabona ko iyo gaze bayikunze cyane. Aya mabuto nababwiye, aya mabuto no kuvuga niyo yugara gaze iri muri cuisiniere irugara, kandi hariho na fresh ibereka ko iyo gaze yugaye neza. Kandi noneho nagomba ndabamenyeshe ko amakenga yabo yuko yohera, kuko iyi gaze yacu bivanye na montage imeze neza, umuntu yakoreye umukiriya wacu arayikoresha umutekano ntangiye. Ari nayo mpamvu kenshi dukunda gushika kuri tele kugira ngo dusige twigishije umuryango ugiye gutangura gukoresha iyo gaze kugira ngo amakenga n'ubwoba bishobore guhera. Ikoreshwa uko nyene muyibona ngaha, iri direct yo ntibisaba kurinda gucomeka vyinshi, ariko iyo ya 12 n'iyo 20 nishobora gukoreshwa n'aya mashiga dukoresha ino cuisiniere mubona ngaha, ariyo ubona twacometse hariya kugira ngo igaze kuva hariya yinjira muri ino cuisiniere. Imaze gushika muri cuisiniere ni kuvuga igikorwa kiba giheze, habasigaye ko ukinjika atanga ibikorwa vyiwe nkuko bisanzwe. Ni kuvuga gaze yamaze gushika muri cuisiniere, ano hari amabuto yerekana uburyo ukuntu iyo gaze iza gusohoka, iza library isoro rubeya kugira ngo umuntu ashobore guteka. Aya mabuto nababwiye ubwa mbere, aya niyo ukoresha vyose, niyo ukoresha mu kwatsa, niyo ukoresha mu kugabanya umuriro canke mu kuwongeza. Mu gihe uri kuracana gaze, wewe uyishira ku rugero wifuza. Urabona utu tuntu mfise ngaha, utuye n'utwo twinjiza mu icupa rya gaze, ari nk'iyi iyo ugacushiramo ugaca urumya, hama kuri cuisiniere kuri ajya amashiga y'ikizungu uragenda ugabanya umuriro canke ukongereza. N'utu rero tuja tugufasha kugira ngo umuriro uduge ku rugero wifuza, kandi iyo ukoresheje umuriro mukeyi muri gaze no kuvuga n'injya zigenda zisha buke buke zica zigira akanovera. Kugira bikunde rero duhangane n'ihindagurika ry'ibihe, birasaba ko twirinda guhonya amashamba, tugakoresha uburyo bwose bwo gukingira ibidukikije. Ni igikorwa cacu ca twese, ni igikorwa cyo wese, kuko murazi guhindura uko abantu bari babayeho ntivyoroshe. Umuntu yaramenyeye gukoresha amakara, mubwiye atakoreshe gaze ashobora kuvuga ati iyo gaze ishobora gutuma haba accident, na cyane cyane nk'abasanzwe bafise abana. Bizosaba no guhindura ingendo, bigasaba yuko twese tuja hamwe kugira duhimirize, kugira turabe ko dushobora guhangana n'irindagaruka ry'ibihe, cyane cyane n'irindagaruka ry'ibihe ritumwa n'uyu murindi wo guca ibiti, uyu murindi wo gukoresha ibiti ku rugero rudasanzwe. Ikoreshwa ry'ibiti, ibishoro mu kubaka ziganzo zigeretse, bijya rero biragisibije, kuko urashobora gusanga inzu imwe bayikoresheje igitara cyose bagisasitse kugira baronke ibishoro byo kuza gukoresha mu kubaka iganzo zigeretse, ama etage. Abantu bariko ragomba kubaka ziganzo zigeretse bahindura ingendo. Uriko raraba urugero ibiti bicibwa ko ngaha mu Burundi rurarenze gose, kuko iyo uri kuramanuka vuye muri amabarabara za Gitega canka za Jenda urahura n'amakamyo apakiye makara kabisa, hamwe ubura naho uca kuburyo usanga ari imodoka ntoyi ica musi. Cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura no mu misagara turahamagarira gose, kandi gose dushimitse ko bokoresha umwuka wa gaze, bakoreshe gaze uko birashoboka. Twese hamwe twijukiye gukoresha umwuka wa gaze, twoba dutereye agacumu k'ubumwe mu gukingira ibidukikije, gutyo tugashikira ya mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Inka, imirima n'ibidukikije. Dumwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kuri
kura inyongo ngakura kwashi. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.